kuvyerekeye rero amakuba n'amahano yashikiye abarundi ku ntwaro y'abadage n'ababirigi bari kumwe n'abamisiyonari, umugwi Severe warabihaye izina, warabitomoye mu rurimi rw'ikinyamazuru uvuga uti: de tout ce qui précède, la Sévère du Burundi déclare solennellement que les colonisateurs allemands et belges ont commis au Burundi des crimes économiques attentatoires aux droits de l'homme avec la complicité des missionnaires catholiques. Banyeniteka, bashinga amateka mwese, bakenguza amateka mwese, nk'uko muzovyisomera mu vyegeranyo twaraye tubashikirije, abakoroni ntibashize ibigwanisho hasi mu gihe abarundi bariko bararondera guhabuza intahe yo kwikukira. Bobo mu gihe abarundi benshi bashaka guhabuza intahe yabo yo kwikukira vyihuta, ababirigi bagerageje gucanishamo abarundi kugira ngo n'imiburiburi iyo ntahe izoboneka inyuma y'iyindi myaka 30, gutyo abarundi bakikukira mu 1980.